wampinduriye izina wampinduriye amateka ya hari n'abandi baba bashaka kugufasha ukabona ati vraiment umuntu agira mfashe ha kugufasha ugasanga ahubwo agomba kukwifashisha. Okay, gute mu buhe buryo? Okay, aha navuze ikirundi oya vraiment hariho abantu Santi ni mama wanje. Yes, bakunze ba Kimamara TV ndabaramukije aho muri hose ku mpande zine z'isi kuri micro ni Edisamani Rambona aho tuje mu kiganiro ciza cyane mushaka kuba mwibaza ati mbe Kimamara TV ni iki? Ni televiziyo nimbonesha kure ibikora neza cyane nimbonesha kure ikora ibintu bitandukanye si kuvuga ngo bamenyesha makuru yonyene oyaha ufise urubanza ugwari go gose urahawe ikaze kugira ngo tuze tubane nawe kandi na publicité turazikora sinivyo gusa ibikorwa biri muri Kimamara nibikorwa byinshi cyane. Uno munsi rero tukaba tuje mu kiganiro ciza. Ni kiganiro aho nzohora ndabafasha cyane mu mpano z'abantu impano zitandukanye. Eka nuno munsi ndi kumwe n'umunyempano mwiza ashajije mwiza cyane aho ari n'umwanditsi w'indirimbo eka ndetse akaba n'umuririmbyi. Reka tumuhe ikaze ashobora kubidondora. Daniela Irakoze turaguha ikaze. Murakoze cyane. Anshobora kuba mvuze izina ryawe ari ugesanga nitwa tweke sinzi ko ushobora kubwira we ko yadukurikirana ukababwira neza na neza Daniela uhuriwe ni muntu ki urahaye ikaze kugira ngo ushobore kutwidondora. Ni Daniela Irakoze. Okay. Kubanzi mugabo izina abavyeyi bampaye ni Daniela Irakoze. Donc iyo ukoze ivuye muri Irakoze. Mana yanje nanje ubungiye kuza ndarihindura ubu Edisa ifoko cameraman hari inyuma ya kamera arabakari Edisa tukaraba rika ego Daniela ni muntu ki tuvuze ni muntu ki ucuvyumva ni muntu ki yavukiye he ava mu ntari yahe yo bavi Bujumbura canke ni muri babandi bavuga ati nivyanka nzodoga. Daniela ni muririmbyikazi ndomu navuga gute mbangahi Bujumbura navuke ngaha nyine mu gisagara mu micungararo agakartie karaho kitwa Bwite. Okay, mbega utubwiye kuri umuririmbyikazi hariho itandukaniro ry'umuririmbyikazi n'umuhimbazamana canke bose babita abaririmbyi bose babita abahimbazi? Bose n'abaririmbyi ariko baratandukanye. Hariho umuririmbyi kiragutse ariko mu ruhande ndimwo ndumuririmbyi ahimbaza Imana. Vyaje gute kugira ngo ushobore kumenya neza na neza yuko ufise impano yo kuririmba? Natanga kumenya ko mfise impano yo kuririmba kuva kera kuko nabikuriyemwo. Nakuriye mu muryango ukijijwe, papa wanje ni pasteur, nkura mama wanje ari umuririmbyi muri eglise, cankurira muri Sunday school, cankura ndirimba mugabo ndavuga nti ntago bizoherera ngaho muri chorale ifoke nanje ngira nteri ntambwe dushobore kuririmba dushike kure. Mbega burya kuvukira mu muryango ukijijwe niko gukizwa canke umuntu akizwa ari uko nyene wenyene avyiyumvisemo? Gukizwa ni navuga ko ari ingabire Imana itanga. Si bose bakizwa, hariho n'abantu tuzi ko baba pasteri canke abaririmbyi mugabo batarakira umwami Yesu Kristo. Barashobora kuba babikora mugabo ugasanga ntarakira umwami Yesu uwo muntu nakijijwe ari igitirira gusa. Ego nkuko nabivuze novuga nko ati byatangwe ndi muri Sunday school mugabo bukenze ndaduka mu nyuma rero kugira ngo ushobore indirimbo yanje nuko hari abantu abo twakorana kuri eglise tukajana kuri eglise kambafatira backing muri studio. Ikindi gihe naho njana na grand frère wanje twa Steven Beckman muhezagire niwe yampaye umutima wo kurinda tujana muri studio ico gihe kimwe rero ampandatera ku play indirimbiraho nawe itashoboye kuja hanze. Okay. Mu nyuma yaho ndavuga nti no sinshobora kuguma nkorera ku bandi reka ngerageza amahirwe yanje nanje ndabe ko noshobora. Mbe burya kuririmba birafise inyungu canke umuntu abikora nyene kugira yinezerereze tu? Birafise inyungu cane kuko turahimbaza Imana nico twaremewe. Jewe mu kuririmba kwanje ndiko ndahimbaza Imana ndiko mvuga ubukuru bwayo nshinga intahe canke se nkavuga ibintu bituma hari imitima iza kuri Kristo. Niyo nyungu ihari nta yindi. Daniela twakubonye mu ndirimbo wamenye kunezereza. Indirimbo yawe ni indirimbo ifise ama image meza eka ndetse yashoboye gukundwa n'abantu batari bake. Vyaje gute kugira ngo wiyumvemo neza ko ushobora gusohora indirimbo?
bon byaranjemwo kuko nari ndabishaka nabisengeye kirekire harageraho Imana iramfasha nkora indirimbo wamenye kunezereza ntibyari byoroshe kuko nahuye n'intambamye nyinshi ariko Imana ishimwe ko yangwaniriye urugamba birashikaho ushobora kwisohora. Wamenye kunezereza ni indirimbo ya mbere tumaze kubona, mbega niyo ndirimbo yonyene ufise canke usanzwe ufise n'izindi ndirimbo nyinshi? Ubundi wamenye kunezereza siyo ndirimbo ya mbere yanjanye muri studio, indirimbo igira gatatu. Wamenye kunezereza inyuma yaho naho nyene hari izindi ndirimbo ziri mu gikoni canke ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Abo baziri mu gikoni muca muvyumva na urumva sikera bya bindi usanga ngo hazosha umwaka oya very soon murashobora gukurikirana ibikorwa byanje. Yego, mbega nize ntambamye hanini wasanze ziriho mu kuririmba, ni bihe bintu uvuga ati bino bintu byarambere intambamye zikomeye? Mu kuririmba hariho abantu bashobora kwemera akubonye uri kuririmba nk'ahantu tije nzo gusapotinga wa muntu igihe cagira cuko umubwira ati yamara ngo manje muri studio wamurondera ukamubura. Ikindi naco hari n'abandi baba bashaka kugufasha ukabona ati vraiment umuntu agira mfasha ha kugufasha ugasanga ahubwo agomba kukwifashisha. Okay, gute mu buhe buryo? Okay, navuze ikirundi oya vraiment hariho abantu antuko umuntu avuze ukuri aho kuri kuravugwa sivyo, ahubwo cyo bitubwiriraho kugira ngo nabandi bikebuke. Donc nka jewe surtout abakobwa turakunda gura n'intambamye cyane kuko abahungu canke se genre masculine barakunda kudutera badukangisha ibyo badukangisha kugira ngo bashobore kumbure kudutera. Donc ngombo bivugisha ukuri basaba ati dukeneye ko turyamana imbere yuko. Okay, rero ukaje usanga ariko aragerageza gukwereka ikintu kiriya nk'amengo arakwitayeho cyane. Okay, hari ikintu ariko arasotera ugasanga ashaka ko muryamana, niyo objectif abakeneye. Mewe amara kumubona bwa mbere ukacumenya uko byitwara. Abakobwa musohora indirimbo, abakobwa muri musore kavuge musohora indirimbo nukuri ifoko muraba twitera gateka apana ko abantu barinda kukadutera gateka ukeneye gateka arakiha. Twagiye tukubona mu bikorwa bitandukanye muri kumwe na Sandi, mbega hoba hari irihe sano riri hagati yawe na Sandi? Sandi ni mama wanje. Mu buhe buryo gute? Ni mama wanje kuko ni manager wanje, ni management yiwe yitwa Let the Star Shine. Iyo management ni wayirongoye nkaba ndi imfura. Mu bisanzwe niwe uvuze kuri imfura, niwe watanguye niwe yatanguye gufasha. Ego nije natanguye kwinjira muri management ya Let the Star Shine. Okay, nizo zindi urumva kuko uri muri management uca tuvuga ati nizo zindi vuba cyane zica ziza. Iyo management utubwiye yoba ibafasha ibiki, nibihe bikorwa muvuga ati bino bikorwa iradufasha cyane, nibyo bari bihe? Management mu bisanzwe bivana na carrière umuntu aba arimwo. Je mu kuririmba kwanje barafasha kuja muri studio video ndetse n'ibindi bintu biba bikenewe. Baragerageza kumfasha kandi bariko babikora neza cyane. Daniela Irakoze, twitege iki kuri Daniela? Ni kihe kintu ariko aradutegurira muri iyi minsi? Muri iyi minsi ndafite indirimbo ndiko ndategura nawe gushutinga. Izo zari video, ni indirimbo vraiment izo biryoshe ndabivuze kandi izo biryoshe. Nzowa mbere kuyiraho. Ni indirimbo vraiment iteguye neza. Nibaza ko atano kwifuna amagari y'abarundi bose kuko irimwo akaranga ko mu Burundi. Rero birasaba ko mu Burundi wese ahari azuwa mbere kwikurikirana. Okay, utari umurundi murumva yuko muca mugenda. Navuze ngo azuwa mbere bisigura ko abatari abarundi je nari nibajije uvuze ati kubera nyene bazotara abarundi bazoca baje ku ruhande bazokurikira mugabo hatanguye abarundi na cane cane. Dani vraiment ntiwoza kuri micro zacu nk'umuririmbyi kandi twemera ngo genda uko rifoko base udusigira akantu hamwe n'abari bariko badukurikirana bavuga ati rega bya bintu biri serieux dushaka rero utugire akapera. Okay,
indirimbo yanje ari iba indirimbo yawe yaba iyo wamaze gusohora canke naho ukavuga ati ndafise iyindi iriko irampezagira ariko ikiri mu gikoni itaraja ku meza naho nyene n'amahoro menshi. reka ndabacishirize ko iyo nasohoye kugira ngo kumbure n'umuntu atarayibona aca asimbira kuri YouTube channel yanje ya Irakoze aca yikurikirana yose. Wampinduriye izina, wampinduriye amateka yanje, warahinduye bya bihe. Oh, aho kera mu gushinga intahe nisunga ibitangaza wakoreye abandi, ariko uyu munsi ndashinga intahe kuvyo wankoreye. Uyu munsi nanje ndashinga intahe kuvyo yankoreye. Nta muntu numwe abaho kwisata afise intahe, nawe uriko uradukurikirana urafise intahe. Iyo ndirimbo vraiment courage kuko ni indirimbo nziza kandi félicitations. Merci beaucoup. Ego reka rero tubashimire. Sinzi kwanza yuko ushobora kubwira imbere yuko ndabashimira, sinzi ko ushobora kubwira bariko baradukurikirana umuntu ayikeneye iyo ndirimbo yoyisanga hehe. Abakeneye iyo ndirimbo yoyisanga kuri YouTube channel yanje ni Irakoze. Cyangwa kankurikirana ndetse no kuzindi mbuga. Ndakoresha Instagram ni Irakoze, ndakoresha Twitter Irakoze, na page yanje ya Facebook ni Irakoze. Murumva yuko ahantu mushobora gukora iyo ndirimbo ja ku rubuga rwa YouTube muri ya ntumbero yo gushigikirana ya ntumbero nyene irifoko uca ugenda kugasimbira ku rubuga rwa YouTube ukagira subscribe kawe karatera tuma umuntu agira intege nyinshi canke se ukagira commentaire kuko commentaire yawe iravuga umuntu ucabona yuko hariho abamukurikirana. Daniela Irakoze reka tugushimire ku mwanya wawe ukuntu washoye kuza kubana natwe muri kino kiganiro. Ndabashimiye cyane. Hariya handi tuba turamukiritse cyane gose. Yego reka ndabashimire namwe abakunzi ba Kimamara TV, ndabashimiye mwese, ndabakunda cyane. Ufise impano urahawe ikaze, ushobora kuturondera turakwitaba, kandi tugusaba kugenda ugize subscribe kuri chaîne yacu Urumugisha warahezagiwe, tukwibutsa kandi n'agakomanta ko gakenewe. Merci beaucoup, mwarahezagiwe.